nibo bayifuza nkinisha ati nimba yifuza kunisha kuri nimero 2 ndahaki nimba yifuza ko nkina hagati mu genda hakina nimba yifuza ko nkina kuri 7 ati ikibanda cyose mu meza abanyifuza ko je nk'umukinnyi yitwa Fede Valverde nta kibazo ndashaka ko ndahakina. Real Madrid bafise umukinnyi yitwa Aurelien Tchouameni ndetse n'umugabo yitwa Dani Ceballos beza bariko barabakinira muri Miri ariko bano basore ko ari babiri bose ari Tchouameni ari Ceballos bose n'abakinyi ubona ko ni beza mu bijanye no gukina mugabo ku bijanye na recuperation sabakinyi beza cyane. Iyo habonetse umukinyi yagresa cyane equipe ya Real Madrid aba bakinyi nta kintu gikomeye bakora. Ndetse officer Arda nawe nyine n'umukinya gusatirira muga kubijanye no kukuzibira wapi Franco Mastatuono ariko akina mu ruhande je kubwanje ni turutari gwiwe kubera ko football yiwe akina ndetse n'ikiyanda akinishwa kuri nimero 7 biragaragara nkaho menge biramugora kwiyadapta kubijanye no kwinjira kuruta kuja gukina sa no ugomba kugaruka hagati mu kibuga. Rero bimwe mu bintu byari ko biraboneka ku ruhande rwa Real Madrid mugabo babibonanye intsinzi n'ubundi kubera ikintu kimwe je nabona cyaha intsinzi Real Madrid bwa mbere na mbere ego kurinda kwaza bikurimo kandi na karite z'abakinyi ba club ya Real Madrid birimo nashacane ko Federico rujya ruhande je nabwiye umuntu twari twicaranye muri salle nti bishobora kuba biriko biravuga ko Federico Valverde ari umukinyi atishimira kijya kibanza kinamo kandi kanatsinda nawe nyene yarabivuze mu itangazamakuru kuva kura no so umukinyi tubite ko ari umukinyi uvuga ngo yamya akina muri Mediane kuva kera akina muri Mediane yego ariko ngo rujya ruhande nimero 2 ariko Fede nyene mu mwaka uheze twaramubona Carlo Ancelotti amuhengeka kuri 2 baza muhenge kubera ko na Dani Carvajal ari mu mvune witwana uvuga ngo Lucas Vazquez nawe no mukinyi mu mvune canke nawe nyene basi Federico Valverde yifuza gutanga basi Federico Valverde namusanze afise ya karite ya wa mukinyi aho mushira hose aba yumva ko yokora yitangira umugwi wiwe genda vyose. Federico mu minsi heze yagiye mu itangazamakuru aravuga ngo jewe gukina kuri nimero 2 by'ukuri sindavyishimiye. Hanyuma ucundabira muri nari ndakibagiye nabwiye umuntu twari twicaranye nti Federico Valverde gukina kuri 2 ni umukinya vyitera kubera iki kubera ko n'umukinyi mwiza kuri nimero 2 arahakina neza. Est-ce que Real Madrid boro nkundi mukinyi ameze nka Valverde gute kuri nimero 2 mu gihe afise abakinyi beza hagati mu kibuga. Rero je navuga ko Real Madrid ubwa mbere na mbere bagize amahigwe kukuba bafise umukinyi yitwa Valverde no mukinyi yitwa Alvaro Carlos ashobora guperforminga ku rugero rwiza mu gihe bari kwakinishwa ku mpande. Mugabo yitwa Dini Ujinse na Militao bano n'abakinyi ishobora kugaruka ko kuzindi mpande mugabo nuvuga ko muri rusangi bakinyi urukino rwiza ariko hari ibibazo nababonanye nabo ku ruhande rwabo ndaza kuvyinjiramo ngarutse ku ruhande guno mugwi wa Villarreal. Hagati mu kibuga Tchouameni Ceballos n'abakinyi ndetse na nuno mugabo yitwa Arda n'abamiriye ariko akina Arda ariko akina Dani Ceballos witwa Aurelien Tchouameni n'abakinyi beza bo hagati mugabo atamumiriye récupérateur arimo yarimo mwiza kubera ko Tchouameni yakabaye yaplikiye hole cyangwa yikorera ko mugabo gerageje kuraba kubijanye no kurekipira amabaro Tchouameni ari hasi ariko niwe mukinyi w'umukasere bafise muri equipe yitwa Real Madrid uvuga ngo ni nimero ya mbere y'umu nimero 6 muri equipe dufise nitwa Aurelien Tchouameni abakamavinga babaza mu nyuma erega ko ngo umukinyi atari gipira kandi ari umukinyi urazi nk'umukinyi uvuga ngo w'umukasere urazi ridike burya umukinyi ashaka kuba ari umukasere ariko kugira abe mwiza bisaba yuko aba ari associé n'undi mukinyi kanaka. Burya Aurelien Tchouameni ni umukasere w'umugwa Real Madrid ni nka nimero 6 bafise hajye muri Real Madrid kandi kanatsindiye ko barakina iyo atagiye mu mvune nta wundi nimero 6 bahashira atari Aurelien Tchouameni ariko Aurelien Tchouameni imipira yo kurekipera ntimwana nyinshi ko yako imbere yiwe habari umukinyi nka Federico Valverde cyo gikogwa anagikorera ko agishoboye ubundi ni byiza ko Federico nako ni byiza ko Tchouameni haba muri equipe kugira ngo yifashe gukina ndetse no kurekipira amabalo yo hejuru ariko imipira yo hasi Federico uyu mugabo yitwa Aurelien Tchouameni kenshi arayitakaza rimwe na agakora amakosa adakenewe canke se amuheshika amakarata. Navuga ko kuba Zabi yari yakwinishije abakinyi bagera kuri 3 yari imwe muri risk nivyikomeye mugabe igoye kubera ko Jude Bellingham ariko aragaruka avuye mu mvune ataramara kuza neza muri football ndetse n'umugabo yitwa Eduardo Camavinga nawe ushobora kumugira ko amakinga kubera ko ari gihe nawe nyene football mengira mucanga mu mutwe n'umusara ukinira match nziza ariko hari ukuntu ugasanga witwa Eduardo Camavinga yabaye umukino uvuga ngo ukamutangara bya numva ati witwa Eduardo Camavinga ubwo ni wa mukino tuzi mu masezerano yari amaze imise karakina ubundi Camavinga afise ikibazo kimwe
Kamavinga ari gakura amakosa ubona ko atarakenewe kubera ko iyo abonye ballon ikintu cyonyine kimuza mu mutwe no kuyitera nkayikura nkayakumukinyi ayifise n'ubutakire bw'ubwije hariya no kuvuga atera tackle kandi yatekare ibiri danger cyane gose mu gihe umupira yoramuka wushije niyo mpamvu uri mumenyereza umutanguje mu kibuga ukamukinisha iminota 90 haba ari risk zo kurunga ikarata itukura rero iyo ufise Chouameni ugafitana Kamavinga uramushira hanze hanyuma ukaza kumwinjiza nk'umusubirizi kandi iyo umwinjije nk'umusubirizi nimwe mu bagabo bashaka kugufasha gutsinda match zigiye zitandukanye nashicane ko twanamubonye no mu match za Carlo Ancelotti ubona rimwe na rimwe aza nk'umusubirizi kandi nk'umutabazi wa club twabonye mu remontada menshi equipe ya Madrid yagira kubita n'imbere ya Manchester City igihe Rodrigo atsinze ibitsindo bibiri nawe utabonye tushe mugabo itwariye Chouameni ndetse hari n'izindi match zigiye zitandukanye wabona bamwinjije ukabona ngo aragitanza umusaruro kandi atsinda yatowe nka Soriso za club ya Real Madrid ubwo banatangiye no kwiyumvira ngo Chouameni ishobora kumukinisha kuri 2 kuri 3 kuri zinga rero navuga ko ubu n'umumiriye récupérateur y'ubwoba Gide Bellingham n'umumiriye nivyo ari offensive mugabo gumurécupérateur mwiza mu gihe abaje ari mukinyi mwiza rero navuga ko iyi match yari ifise utuntu twishi cyane gose yasobanura kuri jewe ndetse nari nkeneye kwiga muri Xabi Alonso n'ivyo ashobora gukina mugabo nanabonye kuri uruhande rero rukurikira ubwo Real Madrid baje gutsinda equipe ya Villarreal bakoresheje ikiko na Villarreal ari equipe novuga ngo nziza mu vyikina ndetse n'imikenyero yabo urukino ruratangura Xabi Alonso na equipe ya Real Madrid babafise abakinyi bafise karite zikomeye ndavuga Vini ndavuga Mbappe babafise Arda umukinyi mwiza hagati mu kibuga mugabo yatanguye yabuze kubera impamvu zuko yashatse kuja kuzuza ibibanza equipe ya Real Madrid idafisemwo abakinyi ubwo ndavuga nimero 9 waza gusanga umugabo yitwa Kylian Mbappe rotini yataye hanyuma ugaca usanga hari vide Vini yaduganye ballon akashikana imbere akaraba eske ndaza kwitanga kwande akabura umukinyi numwe yashura kuyihereza ubwo rero umugabo yitwa Arda asa no watanguye kuzanamo kano kana akavuga ngo kijya kibanza mbona kiri vide reka nje kucokipa kubera ko nubwo nza kuguma hagati nza kuba ndiko ndagwana n'umugabo yitwa Chouameni ndetse na Dani Ceballos je muri rusange bujya ndiko ndara muri club ya Madrid match zose bariko barakina nta mu nimero 10 bafise match nyinshi kubera ko Arda no mu nimero 10 mugabo uravye uruhanda bahagazemwo si wa mukinyi ashobora gutuma equipe ibundi bibanza byo gukina ngo afashe Chouameni kugururirwa ikibanza cyo kuja gukiniramwo canke ngo afashe Dani Ceballos kuronka ikibanza cyo kuja gukina mwabwo ico Arda akora nka hole muri club ya Real Madrid nuko ni wa mukinyi azi kugumana umupira ku kuguru ahubwo atuma Chouameni akironka ball ayimuha hanyuma Arda akamenya ico gukora nivyo mbona ariko arakora rero mugabo kuri nimero 10 vye ku bwanje uravye hole yaba nimero 10 karaba uburyo Florian Wirtz yakina nimero 10 karaba uburyo Daniel makina mwo nimero 10 muri equipe FC Barcelona cyangwa karaba muri Paris Saint-Germain uburyo John Neves akinamwo uravye nimero 10 muri rusango ko bazikino karaba na Arda ko azikina vy'ukuri si ibintu ni ibintu bitandukanye cyane Arda akina asa no ukinira inyuma y'abakinyi bose ariko nimero 10 yakaba yinjira hagati y'umu nimero 8 na 10 wa adversaire no mu nimero 6 canga kaja hagati ya nimero 6 na defense adverse yoje kubanyuma mbona umenga umukinyi yitwara Dagresi yaba ariko arakina nuvuga ko kuba Real Madrid barafise abakinyi babasatirizi beza hanyuma gacugira n'abakinyi beza bo ku mpande byabaye kimwe mu rufunguruzo rwafashije club kwibasira equipe ya Villarreal kuvuga ko ndakumva uravuga ngo equipe itwa Real Madrid ni beshe kuronga intsinzi ifashije muri cyane cyane n'abakinyi nuva bakina ku mpande ndavuga nka aba Vinícius Jr aba Masontuno tutibe bakina nuva ko bakase nako abaratero witwa Fede Valverde n'undi witwa Carreras iyo bano bakinyi badahaba equipe ya Madrid yagahuye n'ibibazo ndetse nuvuga ko Mbappe n'umukinyi mwiza mugaba kenera equipe kugira ngo imufashe gukina ndetse no kwitegura mu mutwe kubera ko Mbappe mwiki gihe ndiko ndabona ni wa mukinyi nivyo ubona ko ariko aragwana mu kibuga gwana rondere arabe yuko equipe yiwe yotsinda bimutuma subira inyuma bimutuma aje hagati bimutuma ubona ko yapanitse yibaza eske ndaza gukora kugira ngo equipe yanje itsinde mugabo rimwe na rimwe Sorice ashobora kuzibura kubera ko ikibanza ciwe yakabaye ariko araterorizamwo aba yamaze kugitakaza ubwo aca kenera intervention ya Vini ndetse na Franco Mastantuono nico gikorwa ca Gide
umva cyakaba yari gikorwa cyaba ba miliyere récupérateur aja kurekipira amabaro hanyuma akayadugana akayashikana imbere cyane cyane bibishoboye mugabo yitwa Jules Bellingham canke bakaba bafise nimero 10 y'umorganisateur bari hajya kuri 10 ashobora gutuma equipe adverse iguma ifise ubwoba bwo gutakaza ico kibanza no kujya gusatira bamiriye hanyuma bikugururira umuryango umukinya ariko akina kuri 6 ndetse n'undi mukinya ariko kumwe nawe kuri nimero 8 nka Denis Bayos bakaronkana bashobora gucisha imipira bayinjiza hagati muri surface de réparation ya equipe adverse. Iyi kote nimero 10 ya Real Madrid ibikwiye kuba danger. Ego ibikwiye kuba danger kandi iba iramutse ibaye danger. Erega nigituma Real Madrid tubibona nka wa mugume gusa nka uri kurayumba yumba uno musi Real Madrid ugiye guhura na Real Madrid wumva yuko abantu ubukwiye kwitwararika cyane batokugiri wo kwitwararika ubuzi ko umwanya n'umwanya ashobora kugira ikibazo uzosanga ari abakinyi bagira kuri babiri gusa n'uyo Vini n'uwo Kylian Mbappe roti ubundi yakaba ya nimero 10 rero igaruka nayo nyene gaharwa muri urwo rutonde rw'abantu wumva yuko ugiye guhura nabo tegereza kwitaho cyane bateze kugutera ingwano umwanya n'umwanya twatubona Real Madrid gutsinda biyorohera gose ari ibintu bivyoroha kuko abakinyira bafise eske muribuka equipe ya Real Madrid ifise umukinyi yitwa Mesut Ozil Wibuka no mudagi yakibaza nta munatibuka n'ubwene gihugu bwa Turkiya yari yego nuvuga ko Mesut Ozil akiri muri club ya Real Madrid hari ukuntu rero wewe yashobora kwapurika ibi nk'umunimero 10 ndetse wundi mukinnyi yakwa kubikora n'umukinnyi yitwa ariko nubwo Isco nawe yarafise ikibazo cyo guhagarika cyane imipira ndetse no gucenga bikomeye ni wa mukino uvuga kugira ngo ushobore kubona karekura umupira cyangwa ikintu kigoye cyane ni umukino uvuga ngo n'abantu niko bahora kuvuga ngo Patrick na Yusoni witwa Isco warakore muri generation ya 2014 2013 kurya aho twasanga muri equipe twa FC Barcelona afise abakintu uvuga ngo batandukanye bigumiza ku mupira aho noza numva umuntu ngo uno mukitwa Isco arukora ati yarabereye gukina muri systeme ya FC Barcelona uno mukinyi umukinyi wo akina muri systeme ya Carlo Ancelotti wa mukinyi akina imipira muri Real Madrid uri mukinyi imipira batera kwa Zidane bavuga ngo igitsindo gisindwa na passe zitata pana passe 10 zo gumiza ngo mukora ngo udupira ngo pa ibyo nivyo babiri kubera ko bafise abasatirizi banyaruka no kuvuga Cristiano Ronaldo akibona umupira bakiwutora yabazi neza ngo ngira niruke mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ijya baronze kuyisanga imbere yanje Karim Benzema bikabuko Gareth Bale bikabuko rero ubwo Bale n'umukiyi wewe yihuta cyane yiruka cyane muri kwa Balotelli ngene ivyo yamukoreye kimwe muri mu gikombe cy'umwami hari yari umukinyi mwiza rero navuga ko ubundi Isco yari umukinyi wo mu nimero 10 kubera ko nimero 10 ni wa mugabo ashobora kugumana ibaro rimwe na rimwe iyo bibaye ngombwa akaba kwa mukinyi ashobora kugerageza kuronderera solution equipe yiwe muri surface de réparation nibaza ko bamwe mu bakinyi babikina neza mu mwaka w'ejo umugabo witwa Daniel Mo yarimwo kubera ko yari wa mugabo abuza nimero 6 kumva yide games agatuma nimero 9 yumva atekanye no gukina kuri iyo 9 hanyuma kandi rimwe na rimwe akaba ari umwe mu bakinyi ushaka kwitora amasolution ibigoye muri Real Madrid ku mpamvu imwe gusa kubera ko Mbappe nawe ni mu nimero 9 ashobora gutsinda ibitsindo nivyo mu buryo no kwitaba umwe canke bubiri amugabo ubugira gatatu bwo gutsinda igitsindo ku mutwe atabwashobora ibi rero biza gutuma rimwe na rimwe akenera ko umunimero 10 amuha espace ntaje kumusatira ahubwo amureke amufashe kubaka espace cyo kimwe n'abanimero 8 n'abanimero 6 atuma abakinyi bamuvako hanyuma aze kuronka ikibanza cyo kwirukamo canke ikibanza navuga ngo cyo kugerageza gutereramwe umupira ubwo rero bica bituma rimwe na rimwe Mbappe agerageza kuja kurundira ama espace mu kibanza ca Vinícius Jr kubera ko babizi ababona siri nombre imbere y'ubusatirizi novuga ngo bwa equipe nako imbere ya defense ya equipe adverse ikintu je nkibona ko kikeneye gutegurwa cyane muri Real Madrid gitegurwa n'umumenyeza Xabi Alonso arakwiye gutegura nimero 10 neza cyambara ko ikibazo ca mbere kihari muri club nuko nimero 10 yabo ntiri kwira fonctiona barakwiye kuyitegura basi barakwiye gutegura nimero 10 ikaba nimero 10 nyine nziza twabonye mugaruka muri mediane basoro no musi ndavuga ngo hino equipe itwa Real Madrid nakintu bakubona yumvira mvuga ati mbega ko no musi muri equipe itwa Real Madrid bamaze inkino vango zitandukanye muri Liga baramaze inkino kuri ndwi batazi gutsindwa baraje bagarikwa na equipe itwa Atletico Madrid equipe novo yari ifise batandukanye witwa Pablo Barrios none umuntu uvuga ngo wa Diego Simeone ndavuga Guillaume n'abandi bakiruva batandukanye bigaragara ko umenga uri kwaraba twari turavuga ngo muri equipe itwa Real Madrid nimba twabonye equipe itwa Real Madrid yashe gutsindwa hari ukuntu twasanze mediana equipe itwa Real Madrid bayifashe uno munsi ko muravuga ibintu bitandukanye umushaka arumviza no munsi ushaka kuvuga ati mbega kuno munsi muri no equipe itwa novuga ngo ya Real Madrid ibiriko biragaragara kuno munsi ko twumva barafise aba media abakibakina nka nimero 10 barafise witwa novuga ngo Arda
bashe gukina kandi witwa Franco Mazutuno ariko mu gihe batandukanye witwa Fede Valverde abitwa Real Madrid bakamavinga ba Brahim nako bitwa ba Danis Barros ari bakino vuga ngo badakina izo poste za nimero 10 kuvuga muri equipe yitwa Real Madrid barafise nimero 10 ko numva mengo iyo solution reka tuze kwigaruka ko ariko mugabo ubundi ikintu cacu gifasha iyi club turaza ko twigaruka ko ariko muri iyo mediane ego turaza kwigaruka ko nta kibazo na kimwe navuga ko inyuma y'ibi byose byariko birabana bafise abakinyi bafise qualité individuelle zabo mugabo yitwa Kylian Mbappe routine ni wa mugabo ubona ko buri gihe agerageza kurondera ukuntu yica equipe adverse ko ashoboye kuronka occasion yose yari yose ubwo biza gutuma equipe nayo iguma iri attentive y'ivyo Mbappe ashobora gukora umwanya wose kubera ko akironka occasion ntonya gusa bishobora kurangije umugabo witwa Vinícius Jr navuze ngo iyo Real Madrid igize Vini mwiza itegerezwa kuba equipe itinyitse buri gihe rero kugerageza gusatira Vini ubona ngo ndiko ndagwana mugabo ndabizi neza ko uruhara rwanje rushobora kuba ikintu gikomeye kugira ngo equipe yanje itsinda pana kubona ngo uruhara rwanje ni ruto kuruta ugomba pashobora gukora kugira ngo equipe yanje itsinde bino nivyo bintu novuga ngo biboshe Vini muri iki gihe bishobora gutuma cyangwa se biriko biratuma adaperforminga neza kubera ko ibintu byose abikora araba ngo Mbappe uwo mwanya hagaze gute kugira ngo ndabone umupira mugabo warabona ngo imbere ya yino equipe ya Villarreal Vinícius Jr arabona ngo umukinyi ndi kumwe nawe ashobora kumumetiriza nka namucako keshi gashoboka hanyuma ndaza kugerageza gutora solution za equipe nze kuraba nyuma namaze kugera muri surface de réparation ngo Mbappe hagaze gute ngundi mukinyi hagaze gute kugira ngo ndamu umupira ashobore gufasha equipe gutsinda ibiro byaje kuva muri gitsino ca mbere ca club kubera ko Vinícius Jr Mbappe muhaye umupira mugabo ikintu ca mbere kije mu mutwe wa Vinícius Jr no kuraba ngo nze gucaye kugira ngo shike muri surface de réparation hanyuma bikunde mpe mugenzanje canke insinde aca riruka inja muri surface de réparation abona abakinyi bose bagiye kugwa kuri Mbappe hakuja kuraba ngo Vini nawe ashobora gukora iki ku giti ciwe kubera ko amaze kumenyera ngo Vinícius Jr araba buri gihe Mbappe nahagaze bamaze kubikora gutyo Vini hakuraba Mbappe acatera rondeza mu izamu umupira ucikubita ku mudefenseur wa equipe ya Villarreal atsinda igitsindo ca mbere nuvuga ko rero ibi byukuba danger kwa Vini byabaye facteur clé yafashije equipe ya Real Madrid gutsinda igitsindo ca mbere ndetse no gutsinda igitsindo kigira kabiri kubera ko nivyo yakoze hanyuma biza kuvamo penalty yatsindiwe na equipe yitwa Real Madrid mugabo navuze ngo hari intege nke nabonye mu kibuga ca Real Madrid canke singuvu ikibazo gitonya nabonye muri kibuga ca Real Madrid kubera ko igice ca mbere carangiye Real Madrid na defense atakibazo na kimwe ifise atakosa nemwe ryo gukora rihari ndetse no hagati mu kibuga batekanya atakibazo na kimwe mu gihe nanje navuze ngo equipe yari ifise aba récupérateur canke se abamiri récupérateur badashoboye umugabo witwa Danis Barros umugabo witwa Real Madrid ndetse na Arda est-ce que kubera iki iyi equipe ya Villarreal nayo itakoje ibibazo equipe ya Real Madrid kugira ngo ishobore gutsindwa muri kino gihe bari bafise izintege ibi rero ncanza nkavyagiriza umumenyereza wa equipe yitwa Villarreal umumenyereza wa Villarreal numwe mu bamenyereza bariko baratsinda ariko kabona ngo uruhara runini nuko afise abasatirizi beza bazi gutsinda ibitsindo mugabo akagira n'umukinyi afasha abo basatirizi kuronka ama espace yo gutsindiramo yitwa Nicolas Pepe Nicolas Pepe numukinyi azi neza ngo afise ubushobozi bwo kugumana ballon afise experience yaciye muri equipe zitandukanye muri Arsenal muri OGC Nice ni hamwe mu migwi novuga ko yagiye araca kandi akagira ndara performinga bikomeye cyane gose ndetse muri Villarreal naho nyine urabona ko numukinyi nivyo afise defo zimwe ntonto kubijanye no gutsinda ndavuga finition ndetse na rimwe gufata ingingo zidakenewe zishira equipe mu kaga mugabo n'umukinyi ubona ko buri gihe agerageza ndetse iyo yiyumva neza akiva muri equipe itari kuramusatira cyane novuga kubijanye n'ukuntu agira match yiwe ndavuga batamusatira kubijanye n'amajambo kubera ko ikintu cyambukuye muri Arsenal nuko agishika muri club yaje umukinyi asa na muto mugabo equipe ivuga ngo dushobora kumukuramo ikintu kimeze neza kubera ko afise qualité nziza ariko amaze gukina match zitandukanye atangura kunanirwa bwa buryo bunini bwo gutsindwa arimerwa n'abafana ba equipe ya Arsenal yari yifite ibibazo bitandukanye byo gutwara ibikombe biza gutuma Nicolas Pepe abo mukinyi mu batangura gufata ingingo mbi ndetse no kutiyemera mu kibuga muri equipe ya OGC Nice niko byanaho nyene vyaje kugenda mu kuvayo kwiwe yagaragaye nk'umukinyi adashobora gufata ingingo mu muce wa nyuma wo gutsinda ibitsindo
muri ekipe rero ya Villarreal n'umukinnyi ariko akinishwa hagati mu kibuga bamuha izo espace zo kwirukamwo no gufata ingingo zitari danger kubera ko yatakaje umupira bafise bagenzi bashobora kumufasha kurekipera. Eske umumenyereza uno mugabo yitwa wa Villarreal Marcelino eske yakoze ikosa rimeze gute gushira hanze Nicolas Pepe kumutanguza hanze ushize Zabi Alonso atanguje mu kibuga abakinyi badafise mu recuperateri numwe mwiza kandi ariko Pepe ngo yinje muri deuxième minute yego navyo ndabigarukako kandi abo ba miliye bose badafise ubushobozi bwo kudefanda basohotse imbere yuko uno mugabo wa Villarreal asohora abakinyi biwe ndetse mugabo sinokimwagiriza kino kubera ko imbere mu kubashira mu kibuga novuga ko babamanje gutanga liste muri Ligue imbere yuko banasora no ku mbuga zabo abakinyi batanguje mu kibuga bamanza gutanga ama liste yabo bataza gutanguza imbere hafi y'amasagira kuri 2 cyangwa 3 kugira ngo babe barandikwa. Novuga ko rero uku gutangura hanze kuno mugabo witwa Nicolas Pepe kwabaye igitsitaza kuri equipe ya Villarreal kubera ko abakinyi bo hagati mu kibuga uravye Thomas Partey ukaraba mugabo witwa Komesanye bari hagati ukaraba n'umugabo witwa Buchanan ndetse na Pape Gay bose ni babakinyi beza bo hagati mugabo ahanini bakina bazibira. Ubwo umugabo yakoze umukino agifise ubwoba bwo kuja gusatira ekipe ya Real Madrid avuga ngo ndagerageza kuzibira kino kibanza ca Mbappe ntihagire umupira n'umuza gushobora kukibonekamo. Vyaciye biboneka hari Sirinombre muri defense y'uno mugwi wa Villarreal biza guha umutekano wose w'umugabo yitwa Marin yariko akina hagati kuri nimero 4 ashobora anametiriza hafi mu bicijana kwijana gufata umugabo witwa Kylian Mbappe routine ndetse no gufasha umukinnyi ariko akina ku ruhande rw'iburyo yitwa muri yaje no guhabwa ikarata itukura gufata umukinnyi yitwa Vinícius Jr. Mugene munandabiri burya Houston ugiye kuraba unabindabire muri rutonde nibaza rwa Villarreal uza gusanga uyu mukinnyi numwe mu bakinnyi mu bijanye n'ibiharuro bashobora kuba bitwaye neza mu rutino rwahuje equipe ya Real Madrid ndetse na equipe ya Villarreal ku ruhande rwa Villarreal ndetse no ku mpande zose kanatsinda. Umukinnyi Rafa Marlene ukuntu yitwaye mu kibuga ndetse mu bakinnyi bose ba Villarreal mu manota afite amanota ngaha ari mu bakinnyi novuga ati ahabwo ni no wa mbere kuko banganya amanota ubasumba amanota bose we afite amanota 5.8 mu gihe wa mbere afite amanota 5.9 nuno Pape Gay ego hanyuma Mare afise 5.8 5.8 wa mbere afise 5.9 cyane umugabo novuga ko yubakiwe espace yo gukiniramo n'abakinyi biwe bagenzi kubera ko mumenyereza yafashe ikirundo cy'abakinyi baba milieu defensif abatereka imbere yiwe hanyuma acagira ikibazo cyo kubura umukinyi numwe ashobora kumufasha gutora solution zo kuja imbere y'izamu rya Real Madrid. Twabonye urukino rusinziriye kubera ko abamiriye bari hagati mu kibuga ku ruhande rwa Villarreal bose bari basinziriye. Real Madrid bafise abakinyi babamiriye atamurekiperatere numwe ahari kandi atamudisi numwe bariko barakinisha vyaca bituma defense n'umusisi yitwa Thomas Partey wa equipe yitwa Villarreal atakibazo na kimwe abigiramwo. Nabonye yorohewe cyane Thomas Partey karakina gusa nabonye no kubakinyi ibintu bidafise finish burya Villarreal yafise amahirwe gutsinda Real Madrid. Villarreal bagize kino kibazo cy'umire yabo yakina yorohewe. Villarreal bagize kino kibazo cyuko atamukinyi numwe ashobora kubashusha no kuja gusatira equipe ya Madrid bafise mu gice cya mbere nimba ahantu hambere equipe ya Villarreal yabuze solution zica hagati mu kibuga ni mu gice cya mbere nta mipira inyaruka yashikira Real Madrid n'imipira bafata y'amakosa yabakozwe na Dani Sebastian mukinyi yitwa Arda canke Franco ibipira yose bafata nta solution nimwe yashobora kuboneka kubera ko bakina ibintu vyikwega bagaha umwanya defense na milieu ya Real Madrid gusubira inyuma kugira ngo baje kurikipira amabalo. Hanyuma umugabo yitwa Zabi Alonso yabonye bino bintu biriko biraba acaravuga ngo reka ngire ico nkoze cimpinduka. Iyo mpinduka arazikora reka manze mpere ku ruhande rwa Villarreal kubera ko nibo batangiye gukora impinduka kare. Umugabo yitwa umumenyereza wa Villarreal umugabo yitwa Marcelino acakora impinduka mu gice cya kabiri k'igitangura akuramo umugabo yiriko akina kuri nimero 9 yitwa George Mikatsauz yari yanatsinze igisindo ca mbere ca equipe ya Villarreal igisindo cari ciza cyane gose acainjiza umukinyi yitwa Moreira yariko akina kuri nimero 9 nibaza ko benshi bamwibuka atera urushuti rukomeye cyane gose nubwo atakina rwaje kuvyara imbere y'izamu rya Real Madrid. Hanyuma acakuramwo umugabo yitwa Buchanan yariko akina hagati mu kibuga